ikintu cya mbere nagomba gusaba mwebwe abamenyesha makuru ubwa mbere nuko iyo tugize igikorwa nk'iki ataba ari cyo wacu gusa aba namwebwe ari igikorwa cyane bigenze neza namwebwe biragenda neza no kuvuga rero ikintu cya mbere ndabasaba nuko mwodushigikira cyane kuko urugamba turimo rwo guhindura ivyiyumviro no kubaka igihugu ni urugamba rwa twese none rero nagomba imbere yuko tubabwira ikidukoranje no munsi nagomba ubwa mbere nongere nshimire leta y'u Burundi ingene idahengeshanya kudushigikira muri runo rugamba turimwo ubwo kubaka igihugu bwo guteza imbere imiryango y'abarundi ba mu Burundi no hanze y'igihugu guhindura ivyiyumviro vyabo kugira ngo bose batahure ico kimwe imbona kazoza y'igihugu 2040-2060 nshimiye kandi abadukorana muri comité exécutif comité de sages comité de surveillance hamwe n'izindi nzego tugiye gushiraho vuba bwango kuko nabo nyene bama badushigikira uko bukeye ko bwije twibukanye ko twagize ico bita diaspora ndundi diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi y'ibikorwa kugira ngo twese dutahure cyo kimwe iyi nyifato n'ingendo shasha ya diaspora nuko twashize imbere tuvuga tuti igihe cyose twovuga amajambo menshi cyane mugabo ntajane n'ibikorwa canke ngo ajane n'ingiro ntaho twoba dutandukaniye n'abapagani niko bibiri tubwira ngo ivyo n'abashenzi barabikora kuvuga amajambo menshi atagira ibikorwa atagira akamaro nico gituma rero twebwe nk'abarundi baba hanze kugira ngo duhindure ingendo n'inyifato twabonye yuko umuntu wese yitwa ko yabaye hanze ategezwa kuba ko umuntu yabaye hanze akavuga make mugaga akora cyane hanyuma akareka kwirinda akareka kwishinga bamusamaza agakora yisunze icyo agomba gushikako ni muri iyo ntumbero rero namwe bamenyesha makuru ndabashimiye ko igihe cyose twabahamagaye mwamye mutwitaba ariko rero twibukanye iyo muri ko muravuga makuru muze muragira balance of information tuvuze ibibi mu bivuge ariko n'ivyiza mu bivuge no kuvuga ntimuvuge ibibi gusa ko twabonye abantu baca bavuga ibibi vyonyene gusuka menga nico cyonyene cyavutswe haba harimo ibibi n'ivyiza ivyiza muzoze murabishimikira ko kuko niwo mushinge w'iterambere sino umuntu wewe adasanzwe akunda igihugu aronsa akantu gusa gato arashaka gushaka gakorera kakavuga yuko byayangaye kandi atari byo ni vyiza rero ko muzamuragira balance of information none rero uno munsi twabahamagaye kugira ngo mudufashe kubwira abarundi bose bari mu Burundi n'abari hanze yuko hari ibikorwa vyatanguye gukorwa muri diaspora idasinzira diaspora yunze ubumwe kandi ibikorwa ivyo navyo ubwa mbere ni ingendo zatanguye kuva mu kwezi k'umunani tariki 17 hanyuma tukazozibandanya kugera mu ntango z'umwaka wa 2025 intumbero y'izo ngendo ubwa mbere ni kugira ngo nk'abarongozi bashasha duhure n'abarundi aho bari hose ku isi hanyuma tubayagire nabo batuyagire tumenyane batumenye tubamenye hanyuma kandi nimba hari ibibazo bafise ubwabo tubafashe kubitorera umuti ari ibibazo vya organisation pe no kuvuga ivy'igihugu bitorega umuti aho nyene turi kumwe n'ubuserukizi bw'u Burundi aha rero nkacangira ko nshimira cyane ubuserukizi bw'u Burundi muri Uganda ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania na Kenya kuko vraiment twarakoranye neza mu ngendo twagize muri ico gihugu izi ngendo rero tugiye kuzikomeza mu bihugu vya Afrika ingendo zakozwe ubwa mbere zakorwa n'umurongozi mukuru wa diaspora ndundi ariko siwe wenyene agize urwego nyobozi rwa diaspora kandi umurongozi wa diaspora ntiyokwira isi yose wenyene ni muri iyo mvo rero tugiye gutunganya ingendo kwisi ahatandukanye aho bukera bamwe bazoba bari mu Bubirigi abandi bari muri Norvège abandi bari mu za Scandinavie abandi bari muri Australia Canada Amerika abandi bari mu bihugu vya Afrika ni kugira ngo uburongozi buhari abarongozi budasinzira koko bwegera abo bujejwe kugira ngo ubumvirize bongere nabo babwire babasigurire imigabo n'imigambi ya diaspora idasinzira izi ngendo rero tuzozikomeza mpaka tugeze mu mwaka wa 2025 hanyuma rero ingendo tugira zigamije ibintu bitatu bikuru ikintu ca mbere ni gusigura nko nabivuze ni kugira ngo tumenyane hanyuma tumvirize abarundi hanyuma tubahuze murazi yuko diaspora ndundi iri mu bibazo byinshi
twifuza yuko ivyo bibazo byose bihera burundu mu kugerageza guhuza imigwi yose y'abarundi biciyemo imice. Hari biciyemo imice ku mvo za politiki, hari biciyemo imice ku imvo z'ugutamenya, hari abiciyemo imice ku mvo z'inda ndende, hari abiciyemo imice ku mvo za croyance aveugle, no kuvuga umuntu yemera ibintu wenyene adashobora gusigura, mu gihe Imana itubwira yuko utagira urukundo bizomugora kugira ngo abone ijuru, kuko ngo niryo bwirizwa riruta yandi n'urukundo. Ubwo rukundo rero tugomba yuko mu bakozi b'Imana muri diaspora bumva ko nimba bariciyemo imice banyuranye kubiri n'ishaka ry'Imana. Kugira ngo tuve muri ivyo rero, kugira ngo tubishikeko, nuko tugerageza kubereka ko ubumwe butariho buteranywa n'inyama, ivyo byose byadutandukanya atakamaro bifise. Kanatsinda birerekana neza aho tubereye muri ivyo bihugu, murabona yuko bari abantu badasangiye imico n'imigenzo, mugabo usanga batekanye mu gihe bose bariko barirukanga kwiterambere. Twarahiganywe rero abarundi baba hanze kenshi mu majambo, turabuzi kuvuga cyane, turabuzi gutukana cyane, turaba umuntu afite ube gito kurusha uwundi, twarabibonye vraiment. Kandi nta numwe yabirohenkeye umudari w'umwakaka, nta numwe byateje imbere, nta numwe byahesheje agaciro, ahubwo byarakamwatse, aho kugira ijambo, aho yarateza kurigira araribura. Ubu rero tugomba duhindure ingendo, tuje mu rugamba rwo guhiganwa mu iterambere, mu bikorwa byo kwitangira inyubako ya diaspora ndundi, diaspora idasinzira, diaspora yacu. Nakanya ko kwerekana yuko abarundi baba hanze bashoboye bonyene ubwabo kwiyubakira inyubakwa nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rurangwa hagati y'abarundi baba makungu. Hanyuma rero ivyo tubishitseko muri izo ngendo zose tuzogira, no kubereka yuko ajya amadolari 10-50 mu myaka yahera ku 72 9 na kangahe 8 na kangahe abarundi bashira ingufu zabo mu mahera kugira bicane. Ubu rero umwanya mwiza wo kumva yuko ico gice twakirangiriye, ubu twese byaratwigishije ivy'intambara byo gutera gukugeza ingwano, gutera abagrenade mu bene igihugu. Ivyo twarabonye ko umuntu wese akunda igihugu ko ujya yari ingendo igayitse. Ubu rero ingufu twakoresheje mu myaka 20 iheze dusamburana, tugomba twongere dushiri hamwe ingufu twiyubake. Ni umwanya rero yuko umurundi wese ahari hose muri diaspora ndundi tumusaba yuko muri inyubako tugiye kubaka atanga n'imiburiburi idolari rimwe kugira ngo aje mu rutonde rw'abarundi baba hanze, kandi bariko baraterera mu kwiyubaka, mu kunga ubumwe hagati yabo, guteza imbere diaspora n'igihugu cy'u Burundi. Mu majambo make n'ivyo bikuru tubahamagariye, ariko ikindi gikomeye kugira ngo ubwo bumwe tubushikeko, igikorwa cyo kwitangira inyubako navuze ko cyatanguye kuva mu kwezi k'umunani tariki 17, twifuza kwibandanya umwaka wose. Hanyuma tumaze kwegeranya amahera amaze kwemerwa yababa miliyoni 300 mu bihugu bitarenga 2 gusa. Ubu rero tugomba tubwire abarundi bose barongoye abandi, cyo bita organisation pays, abaserukira abarundi mu bihugu bitandukanye, bumve ko kino gikorwa cyatanguye. Twifuza yuko itariki 26 ukwezi kw'icumi umwaka turimwo azoba ari umunsi wo kushira habona ivyegeranyo mfata kibanza mu bihugu byose kw'isi. Uyu munsi nyene w'itariki 26 twawise Burundi Day. Twabonye yuko kugira ngo ijyamo nakazoza 2040-2026 ni vyiza ko abarundi bahanze bayizirikana kuwo munsi. Ni vyiza ko abarundi bazirikana igihugu kuwo munsi. Ni vyiza ko abarundi bagaruka bagasangira kuwo munsi mu ntumbero yo gukomeza ubumwe. Ni vyiza ko abarundi kuwo munsi nyene bagaruka bakavuga bati turabaho tugere cya gikorwa cyo kwitangira inyubako, kugira utaratanga utagira promesse uwo munsi nyene acayitanga. Iyo tariki ya 26 twifuza yuko umurundi wese ahari hose kwisi azoba afise akadarapo k'igihugu avuga ati ndagukunda Burundi, igihugu c'amavukiro. Uwo munsi uzoba uhambaye cyane. Twifuza yuko abarundi bose aho bari kwisi, cyane cyane abarongoye abandi, batangure kwitegura uwo munsi, bategura ibanza bazohuriramwo kugira uwo munsi uzo umunsi udasanzwe ku gihugu cy'u Burundi na diaspora yacu. Twifuza yuko no mu Burundi nyene tuzotegura ikibanza abarundi bazohuriramwo ngaha mu Burundi mu ntumbero yo gusangira akanyamuneza ko kwiyunga no guteza imbere igihugu, kubaka diaspora ndundi no guterera muri ya nyubakwa twifuza. Twifuza yuko namwebwe abajournaliste ico tubasavye no guposta cyane iki kintu cy'uyu munsi mukuru w'abarundi Burundi Day. Tugomba yuko umuntu wundi wese ahazoba ari kwisi azovuga ati yes
Uburundi bwahinduye ingendo, abarundi bahinduye inyifato, abarundi bari muri vision 2040 2060, no kuvuga barangwa n'ubumwe, barangwa n'urukundo, barangwa n'ibikorwa, batarangwa n'akarimi gusa. Ivyo rero tuzobibona kwisi. Ivyegeranyo mfata kibanza, mwebwe abajournalist n'abandi bose tubasaba yuko igihugu ku kindi muzodufasha gushira habona intonde z'abitanze n'intonde z'amafaranga yagiye aregeranywa kuwo munsi. Twifuza kwegeranya imiliyaridi n'imiburiburi 50 kugira ngo ino nyubakwa tugomba kubaka tuyubake. Kandi mu mezi 3 birakunda hamwe umurundi wese aba hanze yovuga ati je ndatanze $100, ndatanze $50, ndatanze $1000, ndatanze umuriyoni, umwe wese uko abishoboye kuko Imana ntiyaduhezagiye uko urugero rumwe. None rero naho nagomba manze ngarukirize kumbure ndafise abo turi kumwe muri bureau baraza kumfasha kubabwira ibijanye na transparence. Twashizeho ingingo zose zishoboka kugira ngo dukingire iryo sorosoro tugomba gutoza mu bihugu bitandukanye, ntihagire umuntu yibaza ko amahera agiye gutoza agiye kuja mu mufuko w'umuntu canka azozimangana. Ingene twabitunganije rero ubwa mbere nuko amahera atozwa igihugu ku kindi, hanyuma intonde zigakorwa mu gihugu ku kindi, hanyuma izo ntonde zivuye mu gihugu zikaja ku mugabane wa kontina, zikava ngaho zikaza mu biro vya Diaspora Ndundi, hama nabo bakagira intonde. Ariko kandi kubera ko twasanze henshi abarundi baba mu mahanga badafise amakonti, amabanke y'amashirahamwe bahurikiyemwo, amahera mwamwe twaramaze kubiganira na bamwe maserukizi b'u Burundi ko bazodufasha ico gikorwa kuko ni gikorwa ciza ca Diaspora, ariko kandi iki gikorwa tugishitseko ni igihugu kirungukira. Nico gituma tuzokorana n'ubuserukizi kugira ngo aho badasanzwe bitunganije bashobore gucisha uburyo bwabo muri ubwo buserukizi kugira ngo badufashe gushikana ubwo buryo mu gihugu c'u Burundi. Hanyuma abazo batanze bose tuzoshiraho database logiciel canke ico bita software ijejwe iki gikorwa cyo kwegeranya uburyo bw'inyubakwa ya Diaspora Ndundi. Ariko kandi ico gikorwa nyene niho umurundi wese yatanze intererano azogenda agashiramwo amazina n'ibindi vyose bimuranga kugira arabe ko ari ku rutonde rw'abantu bose bagiye baratanga ino nyubakwa. Bishitsa ntinibone akacatera kamo izindi ndongozi ati yamarajewe muri rya rutonde sinibonamo. Tugomba rero ko tugira ikintu citeka cyubaka igihugu, cyubaka abarundi. Akamaro k'inyubakwa rero naka. Ubwa mbere ino nyubakwa izokwakira inama mpuzamakungu z'abakuru b'ibihugu canke z'ugwaruka canke inama zarizo zose mpuzamakungu, kuko ino nyubakwa uca tubaha mu engineer wacu aca basigurira ibigize ino nyubakwa kugira ngo ababwire ingene bizoba bitunganijwe n'ingene byose bitegekanijwe bizoba muri iyo nyubakwa. Hanyuma kukijanye na transparence nagomba cemanza mpe mwubahwa dukorana Rufyiri ababwire ivy'umutungo ingene bizoba bimeze n'ingene bizoba bitunganijwe. Kumbure uyu ahejeje tuca tugaruka rero tubabwire ino nyubako ingene bigize n'ingene imeze n'ingene bizoba bimeze kugira ngo namwe kumbure ibyo mufise muce mubishikirize. Karibu. Imbere yuko nja kuri nyubakwa nagomba mu nkundire gato ndababwire ikintu twumvikanye kandi bose bacumbe bakimenye, kuko Diaspora irafise ingene izwi muri kahise kumengo ni ikintu c'umugambi uyu canke uriya. Mu bintu twumvikanye muri Diaspora ubu nuko ikintu haba ari imbuga zijya amagroupe n'ibindi duhuriramo twese kirazira kaziririzwa ko hari ikintu c'umugambi uyu c'idiniri cishira hamwe bizamwe hazamwe ibintu bibiri, ikintu gihuza abantu ukuvuga ibintu d'ordre social biduhuza canke hakazamwe ibintu biraba Diaspora canke umuntu mu Diaspora yagize ikibazo kana kugira ngo ashobore gufashwa. Nivyo vyonyene, ibindi vyose kuko ibintu nabonye bitugora cyane cyane mutwe bw'abarundi bitugora gutandukanya kugira ico no kwita akarimbi hagati y'ikintu n'ikindi. Umuntu ari mu idini ashaka ko iryo dini ryo cyari domina, umuntu ari mu mugambo ashaka ko umugambo ucu domina, umuntu ari mu mwishyirahamwe kandi ashaka ko iryo shyirahamwe ryo cyari domina. Twebwe no muri Diaspora murabona burya abantu baba muri Amerika, ababa muri Afrika, baba muri Aziya usanga n'imico itandukanye. Iyo mico rero utagerageje kuyimanaginga ngo hashobora kuba ikintu kimwe bitera
ingorane. Ivyo rero turiko turabikora kandi biriko birashika ku rugero mbona yuko by'ukuri bizoshobora kugira aho bigeze. Hari abantu bamamagaye i Buraya babonye ngiye mu nzego za diaspora bati ugiye mu bintu by'umugambwe kanaka. Ndababwiza uko nti jewe ndi umuntu akuze, ndi umuntu w'umugabo, ndi umuntu yiyumvira ikintu mbona ko kidakwiye ntaco nojamo. Ivyo ntibishoboka. Nabigiyemo kubera mbona ko bikwiye kuko narazibonye hariya na hariya. Rero abo twumvikana nabo dukorana barabizi neza ko ivyo bintu kizira. Icyo dukeneye nabivuze niki yababwiye n'ubumwe. Icyo nico kintu tugomba guhurira kigira kabiri dukeneye ni development. Kuko ndabibabwiye hari abantu bafata igihugu bakacitiranya n'umugambi, hari abantu igihugu bagifata bakacitiranya n'idini, hari abantu bafata igihugu bakacitiranya n'ishirahamwe. Igihugu kidusumba twese. Murabizi imigambi iraza ikavuka igakura igasaza igapfa. Ivyo ni mubizi. Idini riraza rigakura swata abantu bari mu byo bakaryana bigasambuka. Mugabe igihugu kiguma kihari ni impese ya twese. Twebwe rero icyo tugomba gushira imbere nk'abarundi ba mu mahanga bakandi bakorerayo nuko tutegerezwa kuraba ubwa mbere igihugu. Nta migabwe munsi yabaye igatwara imyaka n'imyaka none ibiri. Mbona ko irukwiriye n'iyindi buryo bizogenda na inyapa de formule c'est comme ça niko bimeze. Mugabe igihugu tugomba kubona ko kiri hejuru. Hariho mbere n'abantu bagera kure bakitiranya n'igihugu. Ivyo rero nifuza yuko abarundi twese cyane cyane abatwita aba zevoliwe aba diaspora babanza kwishira mu mutwe kandi tukabera karora abandi. Ivyo rero je mbona mu nzego za diaspora tuko turabishikako. Ico ni kintu gihambaye nagomba surinye. Ikigira kabiri kitugora makeno gihugu ni kiyavuze cha transparence. Abarundi turafise ukuntu iyo Imana duhaye ini parcelle de pouvoir. Cyo dufata ibintu by'igihugu, ibintu byishira hamwe, ibintu by'iki tukabyita ibyacu. Ivyo narababwiye muri diaspora abadukorana. Nyamara ikintu gigomba kuba cyane c'est la transparence. Transparence nayo irafise des piliers sur base desquels yiropoza. Kuvuga amategeko ariko yaratunganijwe ku buryo atagwego na rumwe urugwego rwa Conseil des Sages ntigwahora mu bya mbere. Mugabo uya niko gwego rwa mbere rugizwe n'abantu benshi. Rugizwe n'abantu 10 bava ku migabane myinshi kandi ubona ko rimo abantu bafite experience itandukanye cyane. Hanyuma izindi nzego zifise abantu 10 abantu batanu gusa. Ndabeshiga president batandatu mwe 11 donc twebwe turi 11 ahandi nabo ni batandatu ahandi batanu. Murumva neza yuko uko gwego n'ugwego rukomeye rufise ibintu bihambaye rukora mugabo zose zirafashanya nico no kwita complementarité. Rero ikintu twifuza twebwe bwa mbere nuko tubona ko ari amategeko. Ico ni cyambere kigira kabiri twifuza nuko habamo transparence ukora ku mugaragaro ikintu kivuzwe kigakorwa. Nibi yariko aravuga turumva amajambo menshi ahana hari mugabo cyo sanga ibikorwa nibiki. Twebwe twifuza yuko muri diaspora ivyo hapfuma yakogwa ibikorwa bibiri canke bitatu mugabo bikogwe ntitugume twumva amajambo gusa. Nico gituma nibaza yuko ibi bintu by'inyubako ndakigarutseko nuko ni cirore sero miroir de la diaspora. Ni cirore umudiaspora wese ategezwa kwiraba makibonamwe. Ivyo rero bitegerezwa gukorwa na twebwe abantu bagira ikintu kibahuza. Umudiaspora wese niyaza aje mu gihugu yumve ko afise uruhara muri nibaza kwaza kubabwira cyangwa bazobabwira umwanya utabonetse nuko umuntu wese bivanye n'ingene azo yarafashe kugira ngo ibeho arafise urugero na nivo azofatirwako kugira ngo ico kintu bumve ko ari cyabo. Kuko urumva tuguma dukuza ibintu cyane bidutandukanye mugabe ibintu biduhuza ntitubishira imbere. Ivyo rero nabibabwiye transparence igomba kuboneka kugaragara. Hanyuma ikigira kabiri nuko umurundi wese aba hanze iyo nyubako niyabaho azumva neza yuko iyo nyubako ari yiwe. Rero mu ncamake twifuza kubarandisha amajambo twifuza ko diaspora uko bari bayizi kera ibintu byose bakino gihugu byaramaze kuba politize sinzi regionalize kubigira iby'amadini sinzi murazi bimwe bava ngo nyakurize. Hari amavuga mashasha yaje usanga hari ibintu tuba mu tuntu vraiment tacho tuvuze mugabo twifuza ko diaspora kuko mumenye yuko diaspora n'abarundi
bafise ubumenyi bwinshi kandi butandukanye bakuye mu bihugu byinshi barimo. Twifuza ko ubwo bumenyi n'ubwo buhinga n'iyo experience iba au bénéfice du pays. Ivyo kandi birashoboka je suis sûr. Mugabo kugira ngo bishoboke hariho imico n'imigenzo bigomba kubanza kutuvamo twe nk'abarundi. Kuko narigeze kuza kugirisha inama muri Canada sanga bavuga bati none ubwirana nande ubwiranye inama na naka uco sitashaka bakwitirira umugambi kana bashaka kwitirira idini kana ubwiranye inama na ukabura icyo ufata n'ico reka iyo ngwara igomba gukira byanga bikunda kandi birashoboka. Mu cyamake rero jewe ndafise icizero ko ibintu byose bizogenda neza mugabo tugomba kubigiramo uruhara ubwa mbere twebwe nyene. Murakoze. Merci beaucoup. Duce tugaruka kumbure tumuha ijambo engineer gatoyi ababwire ibigize ino nyubakwa, ariko imbere yuko ababwira gato kubijanye ni nagomba nongere ndababarire gatoyi kubijanye n'akarusho. Donc umuntu none atanze muri ino nyubakwa azokunguka iki, azoronka iki, atanze nk'amadolari 100 yiwe bazohurira he? Ubu rero n'umwanya wo kwibukanya yuko kugira ngo dutere mu gihugu cy'u Burundi banza twiyubake tugira aho dushikira tuvuye hiyo, hanyuma dushyize mu gihugu duterere. Ni igikorwa rero ciza, uzotanga wese azoba afise access kuri iyo building, azokwinjira mu diaspora tumubwira ati karibi wanyu. Nta murundi numwe wo hanze azogira ikibazo yaratereye muri ino nyubakwa ngo tuvyemere. Oya, tuzogerageza kugira uwo murundi turabe ingene tumufasha mu bihe byose ugira ikibazo, haba ahari hanze canke muri kino gihugu cy'u Burundi. Ivyo ni ntabanduka. Ica gatatu, umurundi azoba yatanze azoba afise access ico bitabwira discount. No kuvuga nimba amashambure nko mu iyo hotel tuzoba tuyatanga ku madolari 100, urashobora kuzotanga meme $80 discount. Ikindi naco nivyo gufungura nuko nyine. Hanyuma nubundi bundi ico bita amakrebe y'aba diaspora azoba ari karakogwa ngaha ayi mu Burundi. Hanyuma azoba afise access gushira umutahe wiwe mu bikorwa vy'iterambere bindi kuko bisivyo vyonyene. Hazoba ikindi gisata cyo guciramo imitahe ku barundi bahanze. Tuzana amahinguriro akomakomeye. Ivyo byose bizoba muri bizovana n'ungene umuntu yitanze. Hanyuma rero hana mahera umuntu azotanga menshi bikazogirwa amahirwe yo kuharyama no kubuntu no kumwakira ku kibuga c'indege muri protocole za VIP. Hanyuma hazobaho n'ikindi kintu cyuko umuntu yatanze amahera menshi cyane nawe meme dushobora kumushira mu ntwari z'abarundi baba hanze bagerageje gutahuza abandi barundi igikorwa cyo gukunda igihugu no kucitangira. Aho nabo tuzoshira ahabona amafoto yabo tuvuge tuti abari mu ntwari za diaspora. Haraho tuzokwita les membres d'honneur kubera ko nabo nyene batahuye bongera baritanga cyane ku rugero rushimishije. Iyo migwi yose tuzoshira habona muzobibona very soon. Hanyuma ikindi gihambaye nuko abantu batovuga yuko gusa iyo migambi ya diaspora gusa. Mu myaka 3 dufise umugwi wa mbere nuwo kunga barundi no kwibaka ino nyubako. Umwaka wa kabiri tuzoshira ingufu mu gushira hamwe imitahe yacu. Ariko ntuzoshira umutahe mu gikorwa kizokwitirirwa abantu baba hanze tutakubonye mu mugambi wa mbere w'ubumwe. No kuvuga tutakubonye wewe nta bumushaka. Wewe ntushaka iterambere, wewe ntushaka ko abarundi twiyubaka. Urugamba rero turimo nubwo abarundi bose tuzoba twumva kumwe ivyo bintu. Ikindi gihambaye umwaka wa kabiri ni gushira imbere ivyo bikorwa mu burimyi n'ubworozi. Dushamwe ingufu cyane kugira ngo abarundi bo hanze urana ko baza basa neza, bavyibushe basa amagara meza. Tugomba yuko no mu Burundi abarundi bose mu mwaka ukurikira bose bazoba ari abarundi batejwe imbere na diaspora mu bisata by'uburimyi n'ubworozi kugira ngo natwe dutere muri ico gisata ntagire umurundi asubira kwicwa n'ubukene canke ngo abeho nabi kubura ivyo fungura. Muri usangi ni ivyo reka mpe ijambo rero umu engineer ariko aradufasha kugira ngo atubwire ino nyubakwa ibiyigize. Twaregerewe n'abarongozi ba diaspora badusaba yuko twabafasha mu bijyanye no gutegura uyu mugambi. Umugambi mwese mwabonye muri video ntoya yerekana uko umugambi uzoba umeze. Nk'uko mwabibonye ni projet nini igizwe n'ibice bigera kuri 6. Izo bigizwe nabibonye nkuko mwabibonye ku mazina ni Burundian Diaspora Convention Center. Izo bigizwe na ihuriro hotel, ikagirwa na ihuriro auditorium,
ariyo izokwakira amanama manini ishobora kwakira abantu bageze ku bihumbi 5. Ikazoba ifise water park ariyo park d'eau igizwe na piscine, ikagirwa na bijya mubona kugira ngo abantu bose bisange. Izo bigizwe n'ama toboggan, ikagirwa na piscine z'abana n'iz'abakuze. Ikabigizwe na golf park ariyo ikibanza c'urukino rwa golf nkuko mwabibonye muri video. Ikazobigizwe kandi na mini mall nkuko mwabibonye ku nyubako nivo za mbere zitangura. Mwabonye ko zigira la superficie yose y'ihoteli igizwe n'izo nivo 2 za mbere arizo zizoba ariyo mini mall. Hazoberamo ubudandaji, ama bank agafatamwe ibibanza, abadandaza bagafatamwe ibibanza. No kuvuga ni ihuriro, umuntu wese azoba yakiriwe muri ico kigo. Murumva yuko hazoba hakorerwa ibintu byinshi. Hari iyo parti y'amanama, hakaba parti ya hotel nkuko yabibabariye. Izo bigizwe n'ivyumba vyababa amajana 3, ikabigizwe n'ivyumba presidentiel, ikagira ama salle de conférence yo kugwezo go mpuzamakungu. Hariho ama salle de conférence 4 mato yakira amanama. Murabona twashizeho iyo y'abantu 5,000, mugabo hazoba hariho n'izindi ntonto zishobora kwakira abantu bake bazoba bashaka kugira amanama. Ikabigira restaurant VIP ya hotel nkuko mwabibonye. Sinzi ko mwabibonye neza, l'hôtel izoba ifise piscine privée pour l'hôtel. Izoba abazoba bari les occupants de l'hôtel bazoshobora kujamo, atari iyi ihuriramwo bose. Mugabo ntizoba ikumira uwari we wese azoshobora kuyijamo. Hama ikazoba ifise parking. Sinzi ko mubona ngaha aho bageze, sinzi ko boduhagarikira gatoya. Murabona imodoka zigenda zimanuka hasi. Hazoba hariho parking yo munsi yo muri sous-sol y'abantu bazoba bari muri hotel, kuko hotel ifise ivyumba 300, abantu 300 bazoba baraye ngaho. Ifo yuko imodoka zabo ziba ziri safe, zira ahantu muri parking yo muri sous-sol. Mwabonye kandi yuko dusanzwe hari parking yagutse ahantu hanini gose, nubwo hoba hakenewe gufungurira abazoba bari muri auditorium. Hashobora kuzotegurwa amatante. Mwabonye ko hariho ibibanza byuguruye binini cyane, hashobora kuberaho uburiro. Kandi mwabonye yuko hariho na parti y'ama restaurant. Nibaza ko mwabibonye tugururira meme aba diaspora barabimenyereye. Hazoba hari za McDonald's, hazoba hari Papa John's, zama pizza, zama McDonald's barabimenyereye. N'ahantu h'ubunywero hiyaguye ku muntu wari we wese. Mu ncamake n'ivyo bizoba bigize iyo nyubakwa. Ni nyubakwa izo bigizwe n'ibintu byinshi nkuko muvyumvise. Hama turi kumwe twese birashoboka, bizokunda nkuko vyakunze yuko haba ibivyigwa n'ibindi. Twizeye yuko bizogenda neza. Murakoze cyane. Merci. Iyo nyubakwa yose iri mu buringanire bungana ni hegitari 6. Mugabo inyubakwa imwe irafise uburinganire bwayo nka minimum yokipa ama niveau 2. Izoba ifise uburinganire bungana na metero kare 5,000. Murumva yuko hazo harimo ibibanza bikwiye. Hama twavuze hotel yuko ifise ivyumba bishika mu 300, nayo superficie niveau 1, kuko hotel izokokipa niveau 10 uduga hejuru. Hanyuma auditorium, dufise auditorium yakira abantu bagera ku bihumbi 5, ifise metero kare ziri bati zigera ku bihumbi 4 n'amajana 4,152 bivanye nuko plan ikoze. Nayo ikazotegurwa kujya baterugura ama auditorium. Izoba itera iduga manivo, yokipa inivo 3. Ni uburebure bw'inzu ifise inivo 3. Mugabo hose hazoba hari vide. Ni auditorium nyene nkuko mubizi mu ma auditorium mpuzamakungu. Iyi nyubakwa rero nta handi izoba atari mu gisagara cya Bujumbura.
no kuvuga turafite ibibanza bigera kuri bitatu bitandukanye bishobora kubakwamwo iyo nyubako. Turamaze kuvugana n'inzego zibijejwe abatandukanye. Ikibazo si kibanza, ikibazo n'amafaranga. Mu gihe twoba dufite amahera tuvuga aho dushaka hose, ndazi ko atacobora kutwaronka. Ivyo rero si kibazo, baba inzego zitandukanye, abatwara ivy'iterambere mu nzego zitandukanye bavuga bati nejo nimuze tubasinyire mutwereke gusa yuko ubwo buryo bwanyu bwabonetse. No kuvuga rero twebwe urugamba turimo rwo kwegeranya amafaranga, ico tuzi nuko aho twoshaka hose Bujumbura tuzoharonka. Nimba wewe uri umuntu umwe bashobora leta ishobora kuguha wubaka, ukaguha wubaka akantu gatoyi, leta yo twima gutaha twubaka ikintu nk'iki. Nuko bibanza ni vyinshi cyane, aho tuzobona twifuza nitwahasaba ntibazohatwima. Ivyo biri mu masezerano dufise yuko ubwo buryo bubonetse, kubera ko turi mu rugamba rwo guterera igihugu, kugaruka abarundi kugira ngo batere mu iterambere ry'igihugu.